Kazoza FM ibijana bitatu n'ibice bitatu ikiganiro nkuko muri mwaza kuvyumva ni kuziko ikiganiro tubayagira ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Turabahaye ikaze mwese aho muri hose muri kumurumviza ibiganiro by'iradio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Kaze cyane mu kiganiro kuziko tuganira ivyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi. Turabahaye ikaze kuri micro ni jewe Rukundo Diogene, mu bihinga bw'ivyuma naho ni King Leandre. Nkuko mumenyere iminsi yose uko yakabayeho ikiganiro kuziko kiraba ku gihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ku munsi turabazanira ibintu bishasha bivanye n'imico itandukanye y'imico n'akaranga byo mu Burundi. Uno munsi no munsi wa kabiri, umunsi wa kabiri aho tugomba twinjire cyane mu muziki tubifashijemo na Vab niki visage artistique du Burundi. Nkuko nemeje kubivuga rero ikiganiro ni kuziko ikiganiro mukurikirana iminsi yose cerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi. Kuri no munsi wa kabiri tuganire kuvyerekeye umuziki twinjiye mu cyane dufashijwe na Vab visage artistique du Burundi. Sindi je nyene muri studio ndi kumwe n'umutumire w'umupfasoni akora muri Vab akaba ajeje byo gutuma tumana kamakoro yitwa Elsie Jenny. Yambo cyane Elsie. Amahoro cyane Diogene. Urakomeye. Yego ni imporo meze neza nawe. Ntwari dukumbuye kuri kuziko. Ewe cyane gose sije mbonye harageze ko ngaruka. Ikiyago cyo kuziko wari gikumbuye. Kiraryoshe cyane ku buryo nawo cirengagiza. Kaze rero. Kaze uramutse nawe ariko baradukurikirana kuri uno munsi. Ego ndaramukije ko badukurikirana bose aho baherereye ndababwira nti amahoro cyane turabayambiriye aho muri hose tubifuriza ko tubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko muza kubigirana hamwe natwe. Yego nta kuntu nakumwe vyogenda ngo ntibagire ibihe byiza. Tuzogira ibihe byiza kuri Kazoza FM atunganya imigambi kuko nijwi ryo kugwiza umwimbo. Ngira ngo kuri no muzo baza kutubwira ukungene mu muziki naho tuguma tugwiza. Ivyo twarabitanguye kuva kera tugumizako. Yego mwe murategura dufite telefone rero. Mwe murategura telefone aho muri hose kuko mukanya muratwakora. Ego nkuko nemeje kubivuga nti mutegura udutelefone hafi mushemo amamega mushiremwo utuyinite kugira muce mutwakora mukanya kuko Elisa yambwiye ati nje ndabazaniye agaseke Vab ijibazaniye agaseke. Nta nindwi zibiri kiganiro kuziko ziheze gitangwa. Ariko ku munsi iki ni kiganiro kigira indwi. Uno munsi kiganiro kigira indwi kuko mutweze twagize bitanu. Ejo tugira ca gatandatu uno munsi ni none tuzaniye ingwe buseke. Ego tuza tugemuye urumva yenda ukundana ga Diogene. Katse washitsi turabakiriye izina rya Yesu rukamurashitse. Ego Elsie uti ndabazaniye utukemanyi tuvuye muri Vab. Ego utuhega Elsie ko ariko aratwumviriza. Ego kuva ubuheze twe twababwiye Vab ico turi sinzi ko bashoboye kutwumviriza kuwa gatanu uheze. Cyangwa banze usoye kutubwira. Ego nagira ndabibutse kugira ngireko. Tugira kubigenze. Ego Vab nishira hamwe ni visage artistique du Burundi. Hano bavuga ko ariyo isanzwe ihurikiyemwo abo no kwita aba artistes culturels umva bava mu mice myinshi bakora byinshi bitandukanye. Rero ahanini ihangiro ryacu akaba ari yuko twotuma witwa umuntu wese witwa umu artiste wese ashobora kubeshwaho no nicakora
n'umwuga wiwe n'impano yiwe urumva birinjira cyane mu mwanya y'iradiyo yego cyane muratuma abartiste bagwiza umwimbu cyane gose bagwiza umwimbu bagwize agafaranga kaboneke ko ushobora kugwiza umwimbu nturonke icinjira ni kenshi bakoze kuva kera abartiste bacu bamariko barakora mugabo atacinjira rero Vabe twavuze tuti ubu rero aho vyakabereye ni kera harageze yaho batangura kuza akuya babize bashobore kuronka nyene bakihanagura bashobore kuronka nabo icinjira ni muri iyo hangiro twaciye dutangura kuza turakora ibikorwa bitandukanye aho za turavuga ati reka turabe ingene twokubita hirya no hino ku isi nzima turabe ico dushobora gushikako rero muri ico gikorwa nyene cyo guma tushakashakisha hirya no hino twaratevye turaronka abantu batwegera baratubwira tuti Vabe turabona muriko murakora ibyo muriko murakora kandi hari abariko barabishima rero twari twifuje yuko hari ico twokorana ati ico naco twokorana sikindi twari twifuje yuko dufashanya mu guha novuga ico no kwita isoko aba artiste b'abaririmbyi les musiciens bashobora kudandariza ko imiziki yabo yego turababwira tuti ewe yemwe mugize neza ngira mwari muzi ico twaririye kuva kera kuko nivyo abaririmbyi bacu b'abarundi ngaha aye mu Burundi bafise amamezo ico bita ama maison de distribution nta zisanzwe nizike zikorera hano mu Burundi nta ni bake mengo nta nabafise siège hano mu Burundi rero bacha tugati rero twebwe turamaze turakora muri Afrika henshi mugabo twebwe turonka access ngende dushobora gushikira abaririmbyi b'abarundi yego ubu rero ko turonse Vabe ngira kigiye gukemuka ico kibazo kikava mu nzira turababwira ati kaze cyane ahubwo ni muvuge ryari twotangura gukora ego hama turagiranira ibiganiro birafatiye kitari gito mugabo ubu byaraciye mu nzira byaravuyemwo baravuga ati ubu turabahaye ubwo burenganzira bw'uko mutangura kurondera abaririmbyi b'abarundi kugira tubafashe rero kuja ku isoko mpuzamakungu ego bimwe bama bavuga ati turatakambye muturonderero ukuntu dushobora kubeshwaho umuziki wacu ubu hoho rero twaje rero ndabe ingene bigenda rero iyo maison de distribution yitwa Orchard ni maison de distribution Orchard candikwa gute ORCHARD Orchard urumva basanzwe ni inzu ijeje kudandaza imiziki ego ikora gute isanzwe ikukira ico ishira hamwe gitwa Sony Music iyi Sony dusanzwe tuzi Sony Music Sony musanzwe munzi y'abanyamerika ego mbwa Orchard yo yari spécialisé un peu plus muri distribution y'imiziki gusa kwisi nzima uraza kutubwira neza ukuntu ikora ego cyane ego ndabishika ko mukanya sinzi ko tubanze tukumvira akaririmbo tugashare tubandaniza wagakunze nawe cyane gose bahagati reka bamujane kugira ngo aca tubwira mukanya gatonya Jenny LC aca tubwira ukungene Orchard ikora ukungene dushobora gushaka imiziki yacu ukungene tuzokunguka dushobora natwe kugwiza uwo mwimbu nyambura umuririmbyi tegura agatelefone rero tegura agatelefone nyamba usongeze umuririmbyi tegura agatelefone ucuduhamagara mukanya gatoya cyane ikaba mujane mama si ari iby'abandi mama baramujane ibukaga mukobwa mama jambona kubaza mama ugasimbuka rengwa mama uracari kibondo mama baranteye agahinda mama baramujanye reka bamujane mama si ari iby'abandi mama baramujanye Kazoza FM ijana bitatu n'ibice bitatu ijwi ryo kugwiza umwimbu ikiganiro ni KU.ZÍKO ikiganiro kiyaga aho tuyaga twebwe na mwebwe ivyerekeye mico nakaranga ko mu Burundi kuno musi wa kabiri turi kumwe na Vabe visage artistique du Burundi yaserukiwe na LC Jenny LC ariko tuyagira ku bintu bishasha Vabe izaniye abantu b'abaririmbyi ngahi wacu mu Burundi izanye yitwa Orchard nkuko yaje ukivuga Orchard akaba ari ahantu umuntu ashobora
kudandariza umuziki wiwe ahantu ashaka kudandariza umuziki wiwe none gasha umuziki iyo Orchard ikora gute neza rero ndashaka umuziki gusa nkaca nandutse urumva rero ko nakubwiye Orchard ikorana ifitanye partenariat na VAB yego ni kuvuga yuko umuririmbyi wese azoba ashaka gushira ko iyo muziki yiwe azobanza guca muri VAB aho tuzomwereka contrat Orchard propose hama avuga ati ibi ni sawa ndavyemeye yego muga kandi ndizera yuko bose bazovyemera kuko azoba ari ibintu novuga bibaha apana ko novuga agaciro ariko bimwe ama avantage menshi bizoba birimo ama avantage menshi kuko Orchard non seulement ikorera ku isi nzima ariko ikigufasha kuko hagira ever naho udandaza ubufise abushikira abadandaza ushikira ni kuvuga ishobora gushika ku ma platform y'ama streaming arenga amajana 2 urumva ni kuvuga yuko nubwo yoba platform imwe ishobora kuguha ukinjiza akadolari kamwe canke tubiri chawe yumve ku ma platform arenga amajana 2 nawe no ntihazobura na hamwe bakumviriza jengira mero kumenyesha amakuru ngende kuririmba asha dukore mugabiza abana rero aho niho rero benshi aho nibaza ko bizobera intuzeya ko Orchard ikubwira ati abaririmbyi nivyo turakeneye kubakira muga twakira umuririmbyi bafise indirimbo zikoze neza yego muga rero twebwe niho bacavuga ati ntimugire n'ubwoba tubabwiye ngo muje kuzipima indirimbo wo muririmbyi uramwakira agatanga indirimbo yiwe kugira rero ubone ko indirimbo igize bafise application yabo ugishiramwe indirimbo ari indirimbo idakwije ama norme international iciyeho jeta mugabo urumva nivyo ni sawa cyane abo nico ciza kuko abaririmbyi bacu tuvuga tuti ubu rero reka tubone bamwe bahora bavuga ati twe turakora tugakora neza ntibishimwe niki ntuzoca utangura kubona umuririmbyi akora ivya uwariwe wa abaririmbyi gusa n'aba producteur bazohabonera kuko bizoca bipameta aho atari umuririmbyi wese nivyo niyo ugiye kucora ikintu ku isoko uraba kujanye ikintu kizima ikintu gifise karite ari ciza cane kugira nawe gishobore gukundwa n'abantu gishobore kugugwa urumva rero abaririmbyi namwe mwe muritegura hasha ntibizoba vyoroshe rumva kubira uzoshobore kugurisha hamwe n'abandi baririmbyi bo handi kubera nimezo nsanzwe ifise abandi baririmbyi benshi bo hanze nka benshi Nigeria benshi basigaye ariyo bakoresha urumva ko uje kuri ntuze ku isoko imwe nawe umva nawe uzoba wakoze ibikori nka kugira ushintego ego cyane inkuru nziza cyane urakoze cyane kutuzanira aho gakemanyi reka rero tubahe akanya muri ko muratwumviriza mushobore kutwakura mushobore kubaza uyu mutumire wacu LCJ ni akora muri VAB ivyerekeye Orchard ni Orchard ivyerekeye Orchard mwumvise yuko ari ahantu umuntu ashobora gushaka umuziki wiwe maze ukaja kugurishwa cyo kimwe n'indi miziki yo kwisi yose bakabakorana n'ama platform arenga amajana n'imbuga zirenga amajana 2 urumva ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu byiza cyane ibintu byiza gose rero mushobora kutwakura kuri Kazoza FM akanimero ni kakandi nyene 72 23 23 23 72 23 72 23 23 23 duhamagare cyangwa twandikira ka message kuri WhatsApp kanimero nako nyene cyangwa duhamagare kuri WhatsApp tukwitabe tuganire utubarira wewe ico vyimvira ko cyangwa ugira ico bazanya mbutatahoye neza Sibira ati hora nkwingingi nanje Diogene nti barundi baririmbye b'abarundi ni muhore amarira mwarize VAB yarayumvise irabazaniye Orchard yaje kubahutsa ego Fukama ngaisenga ngaisegi bihundo ngaisasira rufuzo ngayoro musabirenge mama
akagatari kari mu mino ndirimbo ndagatuye abantu bose bavuze gitari kararenze nukuvuga abantu bavuze udutari nk'utu mwitegure haraje Orchard aba nibo dukeneye aba kwakira producteur mwitegure agatari nk'aka muzo muragashiramo oya reka tukumvirize Ora kavori fori, ora kavamukondo, ora murima w'isangi, dusangiye n'Imana. Mama, mama, ora mwime mukaso n'igikoko, iyo gutuma kuvoma. Mumvura y'igitondo, imvura y'igitondo, ivy'umutima ungana, ivy'umutima ungana, ubusage bugatunga, ora mama, ora mama, ora kibondora, ora mama, ora mama, ora kibondora. Mukaso n'igikoko yokuramiza amazi inka zazo zitashe oramujane kwaso wazadariso wanyu wamenye inkongoro ihozabana ora mama ora kibondora ora mama ora ayo mashi nawe ahuriye amuhebro nakari kameze neza ayo mashara yakwiriye cyane gose nukuri ya yo mupaso narabizi kabisa none ko turi muri Orchard ikiganiro ni KU.ZÍKO tukibibutse kuri radio Kazoza FM bantu mwese muri muratwumviriza tuganira na LC Jenny wo muri Vab atuzanye gakemanyika Orchard uburyo bushasha Vab ituzaniye bwo gushaka kugurisha umuziki wacu abanyamuziki rero abantu bose bari mu muziki yaba producteur yaba baririmbyi bose bategetswe kuhungikira none tubyitege ryari ego urumva kuva iyo nkuru dushobora kuyimenyesha ntitwari twiteze yuko aba artiste bazotwandikira bakaturondera nkuko murindi bariko niho mu nyuma twaje tuvuga ati kuguma twakira ubutumwa bw'uyu twakira n'uburiya turabona ko bigiye kugwana ko baciye bari baturondera ari benshi cyane niko mu makuru tuvuga ati okay reka turondere uburyo bwo tuma dushobora kwakira abaririmbyi bose mu kanya gato bitagoranye no twari twiyumvira yuko tworondera gukora no kwita Google Form ari formulaire gufasha ukuzuza wari mu artiste yo nayo iyo Google Form kazosohoka inondwi nyene turayisohora ku ma platform ya Vab turabisohora byose tubereke ingene iyo Google Form izobishobora kuyuzuza hama uri mu artiste uyuzuze ushiremwo ibikuranga byose ushiremwo imiziki yawe aho dushobora kuyikura unayiturungikire ego turaronse umunywanyi ku murongo ego allo haro cyane murakomeye ego turakomeye ni sawa namwe iyi nomero niyo kuri Kazoza FM ego muri kuri Kazoza FM ko murasamirana mu gihugu cyose mbese no kwisi yose bariko barabumva ego mwitwa bande muherereye hehe ofeti nomero nayo yumvise nyuma handa ya registra kugira ngo nze mpore tuvugana na Kigenge mu gatondo ego Kiginga arakora ikiganiro mu gatondo citwa aba boss tuvyuke ubu naho ku mugoroba ni ikiganiro citwa KU.ZÍKO aho tuvuga imico n'akaranga ko mu Burundi okay reke ico gitangura sangapi
gitangura iminsi yose igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro. Tubamenyeshe ko muri ko murasamirana kuri Kazoza FM, turiko turabumva muri bande muherereye. Okay, nitwa Oscar nkaba ndingakiriri, reka nanjye nzoho ndagikurikirana ico sinebwe ndagitahure. Yego, kaze cyane kuri uno musi ko tuganira ivyerekeye umuziki, sinzi ko umuziki namwe ayikirira muhora mwumviriza. Agiye kiye nkunda kumiza amakuru y'inkino. Na kijya kiganiro ca boss tuvyuke tuzinde tuje ku kazi. Kaze rero ndaguhaye kaze ejo isaha 1:30 z'ijoro, kaze wumvirize kuziko maze tuyage tuganire byinshi byerekeye imico n'akaranga. Murakoze mugire umugoroba mwiza. Murakoze neza, merci beaucoup. Nanje nze kugira nanje nze intererano. Ego. Radio Kazoza FM, ikiganiro ni kuziko ikiganiro tuyaga ivyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi. Radio ni Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu. Kaze muduhamagare mutubwire muganire n'umutumire wacu, tubamenyeshe ko minota 8 gusa, itarenze 8 tuba turangije ikiganiro cacu. Ego, LCJ ni akora muri Vab visage artistique du Burundi, niwe turiko turaganira, akaba yatuzaniye agakemanyi Orchard, uburyo dushobora gusha umuziki wacu ku mbuga ngurukanabumenyi zirenga 200 nkama umwanya wari wose wumvirijwe twatwirongera agafaranga. None uko so gutunganya umugambi ga yemwe, uko so kugwiza umwimbu ga yemwe, n'umugambi ukomeye. Ariko tubibuze ko yatubwiye yuko bisaba gukora umuziki umeze gute, umwiza cyane wa muziki no uri ushobora guhigana n'umuziki impunzamakungu. Ego, urumva rero abantu mukora imiziki asha wewe mugenzi ukora umuziki bararonsa akazi mukora umuziki mugani kibuza ko tuzonka n'aba producteur bashasha kumbure baje bazanye ibindi bintu byinshi. Bajya bose bitegure batuzanira umuziki cyane, umuziki ushobora tugiye kumviza umuziki uryoshe Diogene. Wowe tugiye kumviza umuziki uryoshe cyane. Ngira ngo tuzosaba kutonka kanovera je barabambaza igituma muri kino kiganiro cyo muturimbo twakera. Uramaze kumviriza Roza? Yego. Uramaze kumviriza Roza Africa no uturimbo twakera, turimbo nyene ingene dukoze cyaka nkaka karo karavuga umviriza we. Baradukora amajambo n'ibikiyo. Ufata ico tuguma no gutuma ari inkora mutima nubwo haca imyaka neza cyane. None nkutu nyene twakera tumaze gukorwa kuva kera. Yego. Abadukoze nyamba bagihari canke imiryango yabo bazofise ushaka kuzana imiziki ego cyane, ni imiziki yabo, ni propriété yabo. Mu gihe batarifise amasezerano kumbure n'iyindi maison sanzwe badandariza, barafise uburenganzira bwo kuyiza. Mba ni sawa n'abakera bagiye ego cyane gukora uturimbo turyoshe. Yego, kandi nibaza ko ari bake bafise ama maison aba distribuer wabo. Haro n'abazifise bakubwira ati turafise nevo turafise citwa ko gihari ko maison, mugasanga nta mahera bashobora kwinjiza kubera bafise maison zitari active cyane. Nikuvuga bafise maison irakudandaza ngo platform zitatu, ugasanga kwezi guheze ugiye kuraba usanga ufise $2. Urumva ko ibyo biba ari hatari. Nico gituma rero utomboye ukaronka maison imeze nka Orchard ikudistribute ahantu hose. Kindi nibagiye kushira ko Diogene, avantage ya Orchard ntayuzi aho biryoheye rero. Orchard iragufasha mu ma publicity yo nyene ikubwira ati wewe duhereza umuziki wawe uca wicarira icerekeye kuwudandaza twa tuzovyimenyera. Ni kuvuga baragukorera publicité do A à Z hamwe nawe usigaravuga ati ash nza namenyekana hano hose. Urumva rero nanje nabyo navuga nivyo ndakwiye kuja kuririmba. Ega nta cyana ririmba sha kandi umengo narigeze kubibona umengo iyo mpanuro nayo je kera naramurape nayigeze kugira rap mu Congereza. Tukishize ko twibutse twumwe ne byari bimeze. Yeah umva indimbo yatangura mvuga gahera mvuga Diogene ibika birago
biragoye Yego. urumva niyo ngorane bamwe twagira kera twari tuzi ko kugira rap Mm. ari ukwambara ipantaro ugaca uyikorora Yego. ugaca wambara igipira kirekire n'ururato runini ugaca rero kubera ko waba ubifise muhira akatelefone ugaca wifata amajwi ugaca ugora canke urondera aka instrumentale kari gratuit kuri internet ugaca kubitako wewe wakoze vyorosha wakoze ivyo byose ushobora kubironka none tugire gute hari abantu twarindira umuziki wo kwiradiyo gatwumva umuziki ugezweho reka kutubesha ariko hamwe batasha twibukanye yuko turirimbo nk'utwo twakozwe gutyo kuri Orchard ngira ngo ntibazotwakira oya turirimbo nk'utwo n'ukuri urumva ntibashobora kutwaka dushaka umuziki ukoze uhinyanyuye vy'ukuri uhinyanyuye neza umuziki witondeye ofeti niho ucoca ubona n'ukuri uwari w'umu artiste w'ukuri apana umwe avyuka avuga ati no musana mva noririmba oya ndukeneye ujya dukeneye umwe azi icarico umuziki umwe awitangira koko ego umuziki umva awicarire abanza gukore akore amajambo aje gukora amajambo akora umuziki akora amako akora amagambo hamaca agenda rero byose birajana Diogene apana byo kuvuga ngo urumva ngo reka dukore indirimbo ngo cyo tatuyihejeje simpaka bayicarire na producteur wiwe bimwe uvuga ati nakoze igikorwa na je nsohotse numva yuko ati igikorwa ni kizima tugiye kunguka kabiri tugiye kuronka imiziki mizima tugiye tunga na kanoti ego hazige minota 3 kugira ngo ikiganiro kuziko gihere ikiganiro kuziko ni ikiganiro tuyaga na mwebwe ivyerekeye ivyerekeye imico n'akaranga mu Burundi none mu minota 3 isigaye LC nta kintu kiriko kirategurwa gishushe nyamba vibe twagutegura ikintu mu muziki nta kintu gihari wo tubwira kugira ngo ugende ukibwiye bariko baratwumviriza hama cyo turangiza utwibutsa byari byo Orchard ego ku ruhande rwa vibe ntaco bifise kirategura ino minsi mugani twiye kwirengagiza ibisanzwe biriko birategurwa n'abandi turafise iyitwa festival Burundi himbaza sinzi kuyizi yo guhimbaza imyaka 50 ya uwitwa Apollinaire rimba gospel ico ni festival novuga ko ikomeye cyane igombize hano mu Burundi izoba itariki 12 intunze ya VIP concert VIP ya mbere izoba itariki 12 kuri Zion Beach ego urumva ko hageze hama tufyitegurire azoba ari ikintu gikomeye cyane ego hama ico no kwibutsa kandi nuko hazoba hariho aba artiste benshi batandukanye barimba gospel abamwe twakuze twumva abo tukiriko turumva no bakiriko barakora ibihambaye hariho ba Fortran ba Dudu umva Apollinaire nyene Apollinaire umva ni wazoba ari Teda Fish ni wazoba hari ubwa mbere umva ko azoba ari ibintu biryoshe cyane tuzohezagirwa ndavyizeye abemera hama rero nkurangiza nibutse abaririmbyi bose bariko baradukurikira canke basanzwe hari aba manager b'abaririmbyi hari aba producteur ndabibutse yuko Vabe yabazana ikintu gishasha citwa Orchard akaba ari kije kubafasha gushobora kudandaza imiziki yanyu ego tugwize umwimbu tugwize imiziki myinshi twironkere frambo nyinshi ego cyumvure ko bavunja $2 sha ivyo bintu biraryoshe gamana jewe nanje ngira ngo mu minsi zo nshampe byose nkora hamangende ko oya uhevye nitwose bakoze turamenya ibintu nk'ibi ero abagumizeko ego dushimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'iradio Kazoza FM ibicijana na 3 n'ibice 3 tubakengurukire cyane gose aho muri mwari mwahevye to mwari mwe canke mwari ko mureko muradukurikirana twako tukurikirana ikiganiro kuziko ikiganiro kibayagira kuvyerekeye imico n'akaranga byo mu Burundi kuri no munsi wa kabiri dufise mutumire ava muri Vabe visage artistique du Burundi akaba yitwa LC Jenny turagushimiye cyane ego ndabashimiye na cyane nizere ko no kwa kabiri uza tuzogutuma ego kwa kabiri nzoba ndi ngaha nakandi gakemanyi gashasha cyane gose nzokomanda bazana ibintu bishasha minsi yose mwe munyitetse tubashimire rero gose mwe mwadukurikiranye dushimire cyane ku buryo bw'umwihariko King Leandre muhinga bw'ivyuma Diogene Rukundo nari kuri micro ndabashimiye cyane ko namwatwumvirije mubandanye mugira aho muba mubahwe mumererwe neza bigende neza byose byo mukora byose bijya imbere bibandanye muje imbere muri Kazoza hanyuma ntimwibagire ikintu kimwe gikomeye cyane mubandanye mugwiza umwimbu